hari benshi bavuga ngo hari ubuzi ushobora gukora ntutunga umuryango ngo ntutunga umugore n'abana. Umuntu akora umwuga wo gushona arashobora gutunga umugore n'abana neza cyane atakindi kintu akora. Yego. Nk'ubu je nta kindi kintu nkora. Kandi ndatunze umugore na umuryango. Bisanzwe natunze umuryango. Kuko kugira ngo utunge umuryango nuko ikintu akazi kose umwuga wose ukora urawufata nyene ko ari gwawe ukaguma uruhande rumwe. Iyo umaze kuguma uruhande rumwe uratunga umuryango, mugabo umaze kusuzugura ukabona umenga ntaco kumarira, nta muryango wotunga. Mbega abana bawe yabishitse bagakura hakabamo abifuza gutorana umwuga wo gushona, nk'umuvyeyi wobemerera canke wobaka? Nobemerera cyane, ahubwo nonezerwa hagizemo ababikora kuko nakazi ubu n'umwuga vraiment. Ba bantu bafise bya vyumviro no kwita byo hasi bavuga yuko mu Burundi atabuzi buhari, ni kihe kintu wobabwira? Ico nababwira nuko kuko benshi igituma babivuga uko benshi ko mbura urabona ko ugaruka gubu kwisunga cyane cyane amashuri yabonye agiye mu ishuri acabona iryo shuri umenga nibwo buzima ronse, nibwo buzima amaze guheza ntashake gukora ntashake gukora akacaguma nyumba sinzi urumva ubu unye biga indimi biga ibintu bitandukanye mu bisanzwe akacabona umenga yohagarara kuri bimwe yigira. Ibi rero twebwe baca bagomba kubisuzugura mugabo akanakazi gakomeye vraiment, akanakazi kandi kare mu buryo butaboneka. Nakazi kare mu buryo butaboneka. Uri kurabira umenga mbo igituma mvuze ati nakazi kare mu buryo butaboneka nuko utavyinjiyemo ngo bibaze utabikora abyushobora kubona. Oya. Wavuze yuko umaze imyaka 15 ukora umwuga wo gushona. Mbega muri iyo myaka 15 nibihe bintu umaze gukuramwo mu mwuga wo gushona uvuga ati hari ivyo nageze ko wabivuye ku kazi kanje ntarakabure? Ni byinshi. Icambere ni mu buryo bwo kubaho, no kuvuga ibintu byo kubaho, no kuvuga yuko cyase kuvuga ibi bintu byo gufungura nico kiza ubwa mbere, kuko ibi byose twiruka turondera kugira ngo umuryango ubeho, dufungure umuryango umererwe neza. Icya kabiri urumva gufungura bijyana no kwambara, ibyo bigenda bijyanye. Ikigira gatatu je mwibi novuga yuko ibintu nakuyemo byagiye biramfasha ni mu buryo bwo kubaka inzu. Umwuga uramaze kuma amahera ndubaka nyene naho nongereje mugabo ibyo ndamaze kubikora. Mbega nk'umuntu yoba yifuza gushona, yifuza ko uwo mwigisha kugira ngo nawe atangure umwuga wo gushona, kuko urumva yuko mwabyumvise yuko ari umwuga ushobora gukora ugashimira umuryango ukaronka n'amafaranga ukubaka parcelle, ukubaka inzu. Nk'umuntu yoba ariko aradukurikirana yifuza nawe ko yoba yokora umwuga wo gushona, akifuza ko uwo mwigisha byogenda gute? Mbo ico no musaba kubera je mu minsi heze bahitiye baranyivye bamaze kunyiba banyiba imashini, ko nari mfise imashini zibiri. Mbo niyo nahora nigishiriza. Ubu rero bica bingora kuko nk'ubu nta n'ubu mbo misanzwe ubu nta n'uburyo mfise. Ushaka kwiga nca ndamusaba ko azana imashini yiwe kugira ngo yigireko. Mwico gihe bica bishoboka. Mbega uramwaka amafaranga canke azanye imashini gusa uramwigisha kugira ngo amenye? Mbo amahera arayatanga, amahera arayatanga mugabo sinavuga ngo ni ibintu birebire cyane, kuko urumva umuntu uri kuramwigisha bisaba ikina kiriya, hari ibikoresho kuba dusaba. Mwico gihe rero ndamubwira yuko hari ivyo bisaba kazana kugira ngo twiyungunganye uburyo bigende neza, kumbure na bimwe shaka ko ndamwereka cyangwa ndamwigisha bikunde. Mubwo buryo cha tubikora. Uravye umwuga wo gushona abantu bashona impuzu, urashobora kuwukora ukariha inzu panze naho ukorera bigahimeza, kuko hari abantu usanga bakora umwuga ariko ugasanga ha barapanze, ariko urumva ko wagiriwe amahirwe kubaka. Mbega abantu bakaba bafise aho baba bapanze, aho baba canke aho bakorera. Urashobora gukora umwuga wo gushona ugashobora kugufasha kuriha inzu ubamwo n'inzu ukoreramo byose cyane. Yego. Mu bisanzwe iyo wifashe neza ntube nka bamwe bazinduka baranywa inzoga, ibyo urabikora. Ureka kuronka byinshi birenze mugabo urumva kubaho ubuzima burabandanya.
eh